Abigeme canke abakenyezi iyo bagiye mu butinyanka bakaguma bava amaraso imisi myinshi irenze ya misi dusanzwe tuzi, mu bisanzwe imisi twovuga ko bivaye n'ikiganga imisi yemewe ni hagati y'imisi 2 n'imisi 7. Inyifato umukenyezi akwiye kugira canke umwigeme mu gihe aba ari mu butinyanka ni iyikurikira: ica mbere, umukenyezi ari mu butinyanka canke umwigeme si vyiza yuko yonywa ibintu bisosa cane, si vyiza, canke agafungura ibirimo umunyu mwinshi, si vyiza na gato, canke agafungura canke akanywa ibirimo teine, icayi, umva icayi kukinywa uri mu bihe vy'ubutinyanka si vyiza, canke kafeine, canke ibiri birimo kafe, ikawa, canke kunywa inzoga si vyiza, canke gufungura ifungurwa zirimo ibintu binuze, donc canke les aliments gras, kurya amafiriti si vyiza mu gihe umukenyezi ari mu butinyanka. Hama n'ikindi, kutanywa canke kudakoresha les produits laitiers, ibiza bikomoka mu mata si vyiza. Rero ivyo uyo umuntu abikoresheje biri mu bishobora guhindura imibereho canke kugubwa neza k'umukenyezi canke umwigeme ari mu bihe bw'ubutinyanka. Muri ivyo rero hari ivyo tubahanura usanga bamwe batubahiriza, usanga bishitse bakabirengako, ugasanga agiye kubona amaraso akava cane, ugasanga yavuye amaraso menshi mugabo ya misi mike mugabo akaza ava cane. Rero muri ivyo rero mu vyo duhanura harimo kuruhuka bikwiye, harimo kunywa amazi menshi, harimo kugira bain chaud, donc iri timide, kugira iri tiede, kugira ukoga amazi y'akazuyazi uri mu bihe by'ubutinyanka ni vyiza cane. Hama ingene umuntu rero yonavyirinda ni kubijanye n'iyo mibereho, umuntu agahindura, hama akaza ahindura uko afungura. Ni vyiza umukenyezi canke umwigeme gufungura imfungurwa zigwiriyemwo ahanini cane amafuyi n'amalegime, ivyamwa n'imbogamboga. Ego ko gufungura ivyamwa birafasha kuheramo ivyo twita amafibre, birafasha kugabanya kwa kuribwa cane no kuva cane, na za mbogamboga birafasha cane, kuko niyo umukenyezi canke umwigeme ari mu butinyanka murazi ko ava amaraso aratakaza icunyunyu fere. Rero za mbogamboga zirimo ya cacunyunyu citwa fer. Kandi iyo umukenyezi ari mu bihe harabaho hormone canke inkabuzo z'umubiri twita estrogene na progesterone ziraduga cane. Iyo zimaze kuduga na cane cane nk'iyo progesterone tuyisanga muri uterus, mu gitereko, iratera cane contraction, ma contraction nayo ituma umukenyezi canke umwigeme ashobora kubabara, kuribwa cane. Rero hariho imfungurwa zigabanya canke bica bituma haba balance, ari nk'icunyunyu canke nka hormone canke nkabuzo yitwa serotonine, yo ici balance. Serotonine dushobora kuyisanga mu fungurwa zimwe na cane cane nko muri chocolat. Chocolat irimo serotonine nyinshi ishobora kugabanya effet ya progesterone, umuntu kuribwa cane bikagabanuka. Rero indimu irimo vitamine C. Vitamine C ireniba iragabanya yama peak yama hormone yama estrogene n'ama progesterone. Unyoye akajwi ka citron k'indimu uri mu butinyanka bizohugabaniza kuribwa canke kuva cane. Rero n'ikindi twanura bari mu bihe by'ubutinyanka, kunywa amazi menshi. Kunywa amazi menshi birafasha cane, kuko uyu muntu ari mu butinyanka harabo icyo twita phénomène de rétention d'eau. Rero iyo umuntu anyoye amazi menshi biragabanya iyo phénomène, bigatuma no kuribwa bishobora kugabanuka.